Mwongeye kwirirwa neza abanywanyi b'ibiganiro byacu abadukurikira ngaha kuri no mbonesha kure yacu aina yanya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kabashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho aragaruka kubiriko biravugwa mu mutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi giye bitandukanye kaze nanone mu makuru agezweho muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe idonido ry'amakuru akomeye cyane akomeje kugenda aravugwa cyane cyane amakuru ari karavugwa ngaha mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini. Turi kuri no munsi kuwa mbere igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa 2025 kaze kuri mwebwe mwese dore ingingo nkuru tugiye kugaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya. Amakuru ahejeje kudusumira nuko rero Variso Ndayishimiye aherutse gukoranya inama iremere cyane, inama ikomakomeye cyane bimwe abategetsi baremere cyane nkuko byoma bigaragara. Iyi nama nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira ikaba ari inama yarabereye ku Kirimba, inama rukokoma y'ibihangage bya CNDD-FDD. Mu nyuma y'iko rero muri CNDD-FDD harimo umwuka utari mwiza, mu nyuma y'amagara akomeje kugenda arazamba cyane cyane amagara agendanye n'umunyamabanga mukuru y'umugambwe uri ku butegetsi Nyiriteka Reverend Kuriyo nkuko byoma bigaragara. Ikindi baraganiriye kuri byinshi bijye bitandukanye ndetse bigendanye na General Arigiyome Bunyoni nawe yahoze ari umunywanyi wa CNDD-FDD ndetse akaba ari umwe rero no mubagwanye muri uyu muhari wahoze ari w'abaroberi. Amakuru dukura hafi yabegereye Perezida Variso Ndayishimiye aremeza ko mu mpera z'iyindwi iheze harabaye inama idasanzwe hagati y'abagenerali barahoze bagwana muri CNDD-FDD. Inama yarabereye iwabo wa Perezida Variso Ndayishimiye ku Kirimba komine Giheta nkuko amakuru yoma aradusumira. Mu gihe umwuka ukomeje kugenda utamera neza, ni mu gihe kandi hari bamwe bakomeza kugenda bavuga yuko mu gihe nubundi ibintu bizokomera Reverend Kuriyo agaca aracikana ibintu bishobora nubundi kuba bizohindura isura mu Burundi. Amakuru akomeza kugenda aradusumira ni inama itari isanzwe yitezwe cyane ndetse ni nimwe mu nama zitari zisanzwe ziramenyerewe nga mu Burundi, ariko bigendanye n'umwuka mu bukomeje kugenda ugaragara ndetse bigendanye n'uburyo imbonera kurenga muri kino gihugu cyacu ciza c'u Burundi zamaziriko ziritwara muri no misi birateye impungenge ndetse birateye amakenga ku buryo rero biboneka yuko atagikozwe intambara ishobora kuba yorota mu Burundi. Ni mu gihe mu Burundi twovuga ko harimo utugwi tubiri, aho ku ruhande rumwe rero bamwe basigura ndetse bakanagaragaza neza yuko ibiriko biragaragara canga se biriko biribonekeza bigendanye no kuba koko Variso Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe aribo buba barakoze ibara mu bigendanye no gutuma amagara y'uyu Reverend Kuriyo atifata neza, mu gihe ku rundi ruhande kandi nubundi abandi nabo basigura yuko nubundi ari amagara yiwe yashatse kuba yo kononekara. Gushika ubu ngubu icyakora ntiyarashyigwa ahabona ibigendanye n'indwara yoba agwaye, ariko bigendanye n'igihe bimaze iminsi biriko biravugwa yuko yoba yarahawe ishano ndetse leta y'u Burundi nice irabivuguruza canga se ngice irabihakana. Biraboneka yuko rero byoba ari byo, ariko kandi ibindi biboneka nibigendanye no kwitwara mu ibigendanye n'uburyo leta y'u Burundi ikiritwara muri kino kibazo, hakiyongera kandi ibindi bigendanye cyane cyane nibara riko riragwira abasoda b'abarundi nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Ibi byose birakomeza kugenda biratera inkeke batari bakeya ku buryo amakuru dufise, amakuru adafise ivumbi ariko aradusomira agaragaza neza yuko bagiye gufatwa indi migambi. Bwana Tshisekedi ndetse na mugenzi we w'u Burundi Variso Ndayishimiye bakaba hari ibyo baherutse kwemeza ku murongo w'itelefone nkuko amakuru yamara dusumira mbere gato y'inama iremere cyane yahuje bamwe rero mu bahagarariye amareta yabo nga mu Burundi. Turagaruka kandi ku kamo kariko karategwa ku ngabo z'u Rwanda ndetse n'umari wa MTSR na kamo gaturuka ku muryango uharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch nkuko bikomeza kugenda bigaragara. Hari byinshi batangaje ku bigendanye n'imfashanyo ishobora kuba yogera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Kaze nanone kuri mwebwe mwese mubara natwe 5 kuri 5, kaze kuri mwebwe mwumviriza amakuru n'ibiganiro byacu nga kuri no mbonesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta kandi agezweho agaruka kubiriko biravugwa.
kaze kuri mwebwe mutwumviriza muri ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nyine mu bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ndabahaye ikaze, ndabahaye yamu cane abari mu makaritsiye amwe namwe, abari mu mavire amwe namwe, mwese turabahaye ikaze, ndetse by'umwariko twizere ko mumeze neza. Abari mu karere k'ibiyaga binini twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Abari ku mugabane wa Buraya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, abari ngaha mu buseruko bwa Afrika, manuko bwa Afrika ndetse na Afrika yo hagati, abari mu burengero bwa Afrika mu bihugu birimo nka za Burkina Faso, Mali, Niger ndetse na Nigeria, mwese turabahaye ikaze cyane. Ari ubwa mbere use ngaha byonda kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5. Byonda ko ari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira bace barakumenyesha yuko ibiganiro byacu bitanguye. Kaze kuri mwebwe mwese rero, amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurire nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Birasa naho rero kumenya imigambi imwe n'imwe niba koko yoba ari ukuri, nk'uko Variston Ndayishimiye yerutse kuba yoyitangaza, aho yavuze yuko baramenye ko igihugu cyanyu c'u Rwanda cyaba kiriko kirategura ibitero biremere cyane kuri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Birasa naho byo byarateye umutima uhagaze Variston Ndayishimiye nk'uko bigaragara. Ibi nabyo rero biri mu byagarutswe muri ino nama, nk'uko rero twabishikirijwe n'umwe mu bayitabye, ariko akaba atarashimye yuko imyidondoro yiwe yotangazwa ku mvo z'umutekano wiwe nk'uko bigaragara. Yaravuze ko iyi nama yasaga naho rero iteye ubwoba, ndetse yari yitabiriwe n'abantu bakomakomeye cyane muri CNDD-FDD, bigendanye n'imigambi imwe n'imwe yashoboraga kuba yofatwa mu rwego rwo kugira ngo leta y'u Burundi ibashe kuba iyo kwivuna umwansi. Ariko kandi hakaba harimo n'izindi ngingo zimwe na zimwe zigendanye n'amagara atifashe neza y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Kwikirimba inama rukokoma rero ibihangange bya CNDD-FDD, amakuru dukura hafi yabegereye Perezida Variston Ndayishimiye aremeza ko mu mpera z'iyindwi iheze harabaye inama idasanzwe hagati y'abagenerali barahoze bagwana muri CNDD-FDD. Inama yarabereye iwabo wa Perezida Variston Ndayishimiye ku Kirimba, komine Gihata, nk'uko bizoma bigaragara. Isoko ryacu ariko nk'uko bivuga atariko harabaye iyo nama, yarageze ati iyo nama ntiyari isanzwe na gatoya, yaratanguye nk'uko bigaragara, yaratanguye kwa gatanu isaha 11 z'umuhingamo, nk'uko bigaragara ibandanya kwa gatandatu gushika isaha 4 z'ijoro. Abayitumiyemo rero byari ibihangange byarahoze bigwana muri CNDD-FDD, nta muntu atagwanye rero yayitumiwemo. Abo nabonye rero ubwanjye ni Perezida Variston Ndayishimiye arongoye igihugu c'u Burundi, General Gervais Ndirakobuca, General Gervais Ndirakobuca, General Gervais Ndirakobuca n'umushikiranganje wa mbere General Prime Niyongabo atwara igisirikare c'u Burundi, General Etienne Nakarutimana yarahoze aratwara iperereza, General Gabriel Nizigama Tibia yarahoze ari umuyobozi mwishikira wa Perezida Nkurunziza, ndetse na Perezida Ndayishimiye, General Joseph Ngendabanka Batazira Waliyoba ajejwe kugura ndetse no gushingura ibikoresho by'igipolisi, General Christophe Manirabona wa Kenya arasanzwe ari cegera c'umukuru w'igipolisi, umugenerali Batazira Gipfungu Sinzankarabo Joshua Atanaze yahora mu buserukizi bw'u Burundi iniyoruke, General Emmanuel Imiburo ndetse atwara iperereza, General Leonidas Ndaruzaniye atwara kabinete polisi ya Perezida, General Silas Ntigurirwa atwara kabinete military ya Perezida, ndetse n'abandi bigoye kugenda umenya neza icyo bayivuyemo, icyo bayivugiyemo rero, ariko twebwe twumvise ngo ni inama yo guhuza bamwe nk'uko bigaragara. Usibye kuba rero barikije kubigendanye n'ibya Bunyoni, aho rero bikomeje kugaragara yuko rero Bunyoni adashobora kuba yozongerwa ikigongwe, ariko hakaba hakomeje kugenda hagaragara yuko rero uyu mugambwe ushobora kuzasambuka bitewe n'ibihangange bimwe na bimwe biriko biragenda biratanatana, aho biboneka yuko rero bimwe bishobora kuzojya kwirema ibindi utundi disiko ku ruhande. Biraboneka yuko rero nubundi iyi nama yari ifise intumbero ndetse niyo kurabiramye rero ingene ibiriko biraba ndetse n'umwuka mubi ukomeje kugenda wigaragaza wohoshwa.
amakuru akomeza kugenda aradushikira rero nuko nubundi kwikubitiro icyambere ari uko rero bemeranyije yuko rero amagara y'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo agomba kuzomera neza byanze bikunze, aho bivuga ko rero CNDD-FDD yoba yaremeje neza yuko agomba kwishurwa icyo ari cyo cyose canke ikiguzi icyo ari cyo cyose, ariko amagara yiwe agaca aramera neza aho agwariye i Dubai. Aya namwe mu makuru twaronsemo hano, ariko kandi aba bategetsi barahanahanye ivyumviro ku bigendanye n'ibara rishobora kuza gukogwa mu gihe koko ibigendanye n'ubutasi byaba byaremeje amakuru ya nyayo ku bigendanye no kuba indwano ishobora kuza kwadukira ibi bice nk'uko amakuru yamara dusumira. Icyakora niba uyungu yaduhaye amakuru yavuze yuko bemeranyije koko ko igihugu cibanyi c'u Rwanda aricyo cyoba kiriko kirategura ibigendanye n'ingwano. Icyakora M23 irashobora kuzogwana mu gihe rero yoshika rero ku rubibi rw'u Burundi, ikaba yokomeza gukubita abasirikare b'abarundi nabo bakomeje kuza bararungikwa canga se nubundi bakaba bakomeje kugenda bararungikwa muri iyo ngwano nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta aravuga yuko rero bofashe ingingo ziremere cyane zo kuba botumiza ibindi bikoresho bimwe na bimwe bya gisoda, ndetse no gufata izindi ngamba ziremere cyane zirimo nko gukomeza gucungera umutekano ku mupaka, ndetse n'ibindi bimwe na bimwe bishobora gutuma rero nubundi umutekano wo mu Burundi ushobora kuba womera neza, cyane cyane mu gihe mu Burundi himirijwe amatora cyane cyane agomba kuzatangura nubundi muri uno mwaka wa 2025 y'abashinga amateka ndetse n'abagenama nk'uko bigaragara. Ihindi ngingo kandi yoba ari iyo kurabira hamwe rero ingene aya matora ashobora kuba General Guillaume Bunyoni yarekuwe, canga se niba ashobora gufatwa ingingo yo kuba Bunyoni ashobora kuzorikugwa mu nyuma yaho nk'uko bigaragara. Ku iyo nama yaratumiyemo rero General Gabriel Nizigama Tibia ndetse na General Etienne Ntakarutimana. Ni ikimenyetso cyerekana ko rero bishoboka ko iyo nama yari ifise intumbero yo guheza indyane zamaze igihe rero hagati y'ibihangange bya CNDD-FDD kuva General Guillaume Bunyoni, General Nizigama ndetse na General Ntakarutimana bakuwe mu mabanga muri Nyakanga 2022, hagakurikira rero ifatwa rya General Guillaume Bunyoni muri Ndamukiza 2023. Icuka cyagumye ciba rero kibi cyane hagati y'ibyo bihangange mbere na bito binatuma rero mu banywanyi ba CNDD-FDD haguma ibihuha bitangwa rero mu ntamatsama ko Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuba yotembagazwa umwanya uwore wose. Icyakora witegereje ukanasasangura usanga ku ruhande rwa CNDD-FDD hari bamwe rero bari bafise ndetse banashigikiye ikugwa mu mabanga General Guillaume Bunyoni, ndetse n'abandi bari bashigikiye yuko rero yoyagumamo. Izi inzankano rero zarateye ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye kuva hatanguye kunugwanurwa ko rero General Gervais Ndirakobuca ndetse n'abandi bategetsi bamwe na bamwe rero nubundi barimo nka Reverien Ndikuriyo nabo rero bari mu biyunze ngo bagwanye Perezida Evariste Ndayishimiye gutuma bino bihangange byose kuri ku rugo rwiwe rero ni ku kirimba n'izina n'inzira Perezida Evariste Ndayishimiye yibajije ko rero yomufasha gusubiza bamwe rero n'ibihangange imbere y'amatora ya 2025 maze abagumyabanga bajane rero mu matora bafatanye. Ikindi gitera rero ubwo Evariste Ndayishimiye nuko izindi njyane zikomeye mu gihe ibibazo by'ubutunzi bisa rero n'ibyamunaniye amakungu, akaba rero yarataye icizere yaramufitiye, arabona ko rero atakari akanya keza ko gusekana n'abakeba biwe muri CNDD-FDD. Ikindi kandi cyoma kiriko kiragarukaho cyane muri ino nama nibigendanye n'ibihuha bikomeje kugenda biribonekeza mu nyuma y'amagara atifashe neza ya Reverien Ndikuriyo nk'uko bigaragara. Bivuga ko rero byarugosha umwuka mubi ndetse no gukomeza gusigura ndetse no kwerekana neza yuko atawundi muntu ashobora kuba yosubira, ndetse aho rero byanagaragaraga neza yuko hari imigambi imwe n'imwe ishaka kuzotuma Evariste Ndayishimiye atembagazwa ku butegetsi. Ni mu gihe kandi n'ubundi havuzwe itembagazwa ku butegetsi rihuriho na Reverien Ndikuriyo ndetse na Gervais Ndirakobuca, ariko kandi Gervais Ndirakobuca araherutse gutangaza amajambo aremereye cyane, aho bivugwa ko rero yoba yaratangarije mu rubuga aba bombi bahurikiyemo ibigaragaza neza yuko n'ubundi umwuka mubi ushobora gukomeza ugaragara.
Kimwe mu bibazo bitoroshe Perezida Evariste Ndayishimiye ategerezwa gutorera umuti rero n'ingene azorekura General Aregiyombi Bunyoni aherutse guhabwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose ndetse no kurwa no kunyagwa amatungo yiwe mu gihe General Nizigama ndetse na General Ntakarutimana bagarukanywe mu ruhongore. Ntibyoroshe kugumiza rero mu munyururu uwo ibyitwa ko boba bari basangiye umugambi wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye naho boba batahagaritswe nyine Bunyoni yasanzwe mu munyururu. Abandi basirikare n'abapolisi bagirizwa ko rero bagerageje gutembagaza Perezida Nkurunziza muri 2015 kandi nabo rero nyine barahawe igihano nk'ica Bunyoni. None Evariste Ndayishimiye azorekura Bunyoni areke abandi. Evariste Ndayishimiye aranatinya ko rero irekugwa rya Bunyoni rizotuma aca akomera agakundwa mbere akanahava ashika intumbero yo kumutembagaza atari kuriwe Bunyoni. Nabo rero bizogorana ko rero gusubiza bamwe rero mu gushobora neza nk'uko byoma bigaragara. Hari n'imigambi y'ingwano iri kirabera muri Republika Iharanira ya Kongo aho bivuga ko abanyagihugu bahagurutse ndetse ari inama yibanze ku bigendanye n'ibiziga by'abasoda biriko birashingurwa buke buke ngaha muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Iyindi ntumbero iyi nama rero yoba yari ifise yoba ijanye no kuvugana iby'intambara ziri mu karere aho rero ubutegetsi bwoba buriko burategurana na RDC intambara ikomakomeye cyane mu karere nkuko Perezida Evariste Ndayishimiye herutse kubitangaza. Perezida Ndayishimiye akabona ko rero bihambaye ko rero abahoze bagwana muri CNDD-FDD boba abafatanya mu gihe rero ciyo ntambara naho rero bafise byinshi bapfa abano bategetsi barafatana rero iyo hageze ko bumvikana kugwana bita rero abansi babo nkuko bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko rero bwana Tshisekedi ndetse n'ubundi na Perezida Evariste Ndayishimiye bari ko rero barakora igisa rero ko kwifatikanya mu kuba bogwana cyangwa se bohurikira hamwe mu guhuza amaboko kugira bagabe ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Ubwo rero biroroshe ko rero abasendedefdede bosubiza hamwe rero iyo bamaze gucanamwo. Mu mateka y'abasendedefdede iyo bacanyemwe rero nibasubiza hamwe ahubwo haraba rero uruhande rwiganza rukanesha urundi. Niko rero byagenze igihe Jean Bosco Ndayikengurukiye yatembazaga Leonard Nyangoma. Niko rero byabandanyije Petero Nkurunziza ndetse na Hussein Dajabo batembagaje Jean Bosco Ndayikengurukiye bageze ku butegetsi. Byabandanyije gutyo mu gihe kandi Perezida Nkurunziza yikura ko rero uruhande rwa Hussein Dajabo muri 2015 nabo rero atandukana n'abiyamirije ikiringo ca gatatu abari kumwe na Gabriel nkuko bigaragara abari kumwe n'ubundi abari kumwe na Gabriel nkuko bikomeza kugenda bigaragara n'ubundi ndetse nabari kumwe na Niyombare be nabiswe ko rero nabiswe abashaka kumutembagaza ku butegetsi. Hatangura ibihuha rero bivuga ko ukutumvikana mu butegetsi mbere bakanabibeshuza ariko byama birangira impande zihanganye zisekanye. Iyo abasendedefte bakoze amanama bita ayo gusubiza rero hamwe nibyo rero bita mu Gifaransa nibyo bita mu Gifaransa gange dio temps. Impande zose ziba rero zibona ko zitaronka ingufu zikwiriye zo gusekana rumwe rwose ruba rugiye kwiga uko rero ruzohurira kunesha urundi. Muri kahise icabonetse nuko rero umukuru w'igihugu ari we rero kenshi atomborera rero mu kanya baba bihaye nkuko bigaragara. Icakora kugeza ubu ngubu Burundi burakomeje kugenda buragaragara mu bibazo biremereye cyane, ibibazo bigiye bitandukanye ko bajya batari bakeya bariko barasigura ndetse banagaragaza neza ko ibara ririko riragaragara ari ibara rikomeye cyane rishobora kuba ryo kwibasira igihugu cy'u Burundi. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa n'ubundi nkuko bikomeza kugenda biradusumira kubigendanye n'ibikomeje kubera mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ishiramye mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Human Rights Watch riratera kamo ingabo z'u Rwanda hamwe n'abagwanyi ba MTSR gufasha kugira ngo imfashanyo zishikire abantu bari mu gisagara ca Goma mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyi ntambara irahiruka
n'ubundi kuhabera n'ibitero ku nyubakwa z'amagara y'abantu zaratumye umuhari wa M23 ufata igisagara ca Goma igerekezo ya 27 z'ukwezi kwa 2025 zagize ingaruka ku mfashanyo zigenewe abasinzikaye. Mu itangazo ishiramwe Human Rights Watch riragira riti igisirikare c'u Rwanda na M23 byarigaruriye Goma bitegerezwa gukora uko rero bishoboye kugira abasivile harimwo rero abateshejwe izabo baronke ibintu byankenegwa nk'amazi, bifungurwa hamwe n'imiti yo bafasha. Iryo shiramwe ribandanya kandi rero rihimiriza u Rwanda na M23 gutanga inzira ayo gushika mu turere tugenzurwa n'ingabo za leta kugira ngo imfashanyo zishikira abasivile bahisemwo rero guhunga icyo gisagara. Lewis Mdage alongwe Human Rights Watch mu karere ka Afrika yo hagati aragira ati u Rwanda na M23 barakeneye gutorera inyishu rero byihuta ikibazo cako kaga inyuma yaho rero abantu ibihumbi n'amajana batereye izabo bahunga ingwano mu ndwi zaheze bashikiye Igoma. Impande zose zirwana zitegerezwa rero kuraba uko rero abantu baronka ibimfungurwa n'imiti kandi ko abakozi bajejwe gutanga gutabara bashobora kwidegembya mu gutanga ubufasha nk'uko bigaragara. Mu gisagara ca Goma ingabo z'u Rwanda n'abagwanyi ba M23 baratanye mu mitwe n'igisirikare ca Kongo gifashanya n'imigwi yitwaje ibigwanisho yitabaza rendo aba FDLR hamwe n'ingabo za ONU hamwe n'abasirikare ba Afrika y'Epfo bari bafise akazi ko kubuza M23 kugera Igoma. Kugeza ubu ngubu rero Goma yaramaze gufatwa ndetse benshi bemeza neza yuko ubuzima bwotanguye kugaruka, ariko kandi gushika uno mwanya ibintu birakomeje kugenda bifata indi ntera muri Kivu y'Amajyepfo aho urugamba rukomeye ndetse ari naho rukomereje. Mbashimire tugaruke mu kanya turabira hamwe ibindi bigezweho.